mwese umwe wese bivanye n'amasaha turabiyeko turongeye kubakira kandi muri cagenero cacu Burundian Success muramaze kubimenyera tuma tubazanira abayavite batandukanye bari mu madomene atandukanye mugabo bose bahuriye ku kintu kimwe n'abantu bariko barakora kandi bashaka kutubera inspiration. Umutumire dufite no munsi n'umwigeme akiri muto mugabo vy'ukuri yagiye yidemarka bivanye n'ibikorwa ariko arakora yerekanye vy'ukuri yuko afise passion n'ishaka ryo kubona Burundi ari Burundi bwiza ari Burundi bugendegwa. Nawe si uwundi numwe mu bigeme batowe cyane muri Miss Burundi ni kuvuga yabaye Miss Populaire Burundi 2021 hama ya participe muri Miss University Africa aserukiye Uburundi ya participe mu bintu byinshi twaramubonye muri jury mu Rwanda muri Miss Career twaramubonye atumira ama media agatanguza ishirahamwe rya tourisme so ni byinshi amaze gukora mu mwanya mutoyi. Rero nibaza yuko numwe mu bantu bashaka kutuinspira bashobora meme no kutubwira ingene bariko barashika kuvyo bashitseko. Reka tutagiye kure twakire Miss Dative Miss Popularity turabakiriye. Murakoze kunyakira. Ego turabashimiye ko mwashoboye kwitaba ubutumire bwacu. Nanje ndabashimiye ko mwanyumvire ko mukantumira. Yego so ni Burundian Success ni hahandi tuganirira abantu baza kwiresourcer bakeneye ko inspirer bakeneye kwiga ku ma principe amwe kugira ngo twese nyene dukoranire hamwe tuteze imbere igihugu cyacu. Ego hama navuze byinshi ku byo ku ma réalisation yanyu mugabo nagomba gatoya mwivuge un peu kuri background yanyu Dative ninde yakuriye he yizibiki kugira abantu quand même public shoye kubamenya. OK merci kuri ico kibazo. Dative ni umwigeme w'umurundikazi akunda Uburundi afise imyaka 23 hama navukiye mwijabe ya gatatu abantu benshi bahazi kubera terrain ya basket abantu benshi bakina basket c'est bizarre ko jeno nigeze nkina kandi abantu mama uri haguki utakinya basket voilà navukiye mwijabe mugabo turabacaye no mu Nyakabiga eko aho niho nabaye hama ivy'amashure nize maternelle nize gardien nize nayo nyene natanguriye muri école primaire hama nize kuri école primaire kugeza ubu turacabazanya izina ryayo ntituratora neza mugabo bayita epe ntahangwa kuko yari yegeranye nano ku Ntahangwa mugabo twarayita adepe kandi sinzi ico gisigura n'ubu ntituragitora ni école primaire école primaire Ntahangwa epe ntahangwa niho nize amashuri y'intango hama cendaja kwiga kuri Sepebu ni lycée ya Pentecôte yari iri hafi niyo epe nyene ndahiga cycle inférieur hama cycle supérieur cendahiga kuri Scapers lycée Scapers mu Nyakabiga umva naguma jabe Nyakabiga kuko iyo epe yari mu Mwijabe hama niga science B kuri Scapers mpejeje cenja kubandanya kaminuza muri Lumière ku Mutanga nize faculté ya gestion et administration mugabo cembandanya muri département ya marketing et management. Ego ku mashure ni ivyo ibindi ni biki nivyo nyene bon ibindi ngira ngo rimwe navuga professionnel et bon nibaza yuko quand même abantu barumvise un peu sur kuri background yanyu. Nagomba gatenda abazi ikibazo kuri Miss Burundi byabajemo gute kwiyumvira kuja mu higano rya Miss Burundi. OK ni ibintu mwibona ko genre nararota kuzoba mu Miss. Ça franchement parlant ça n'a pas toujours été mon rêve. Nkiri muto kwanza abantu barakunda kumbaza ibibazo bibiri vyagaruka soit urakina basket oya soit uri mu Miss oya canke nkiri muto nyira kumama ko nari ndi muremure kuva kera uzoje mu Miss rero kare sinumva intérêt yo kujamo none mengo ni nkamanikina manikina sinayinteresa ko cane narabikunda ndabona abandi bagenzi banje kabikora mugaje navuga ati numve ngo si ikintu kindi ngo cane mugabo ndiko ndakura niho namenye ko ama competition nkajya ari odora yo gutambuka gusa ya défilé mugabo arahana ama platform umwigeme ashaka kwidemarka donc hariho ama skills menshi umuntu ahigira public speaking n'izindi
kandi numva bavuga ngo ni ahantu umuntu ajyana amaproje donc proje yo kwiteza imbere cyangwa guteza imbere igihugu ufise numvise ukuntu nashyira mbana interese vraiment ndibuka ko nabitanguye muri 2018 mu higanwa rya Miss Burundi 2018 mugabo ryaciye rihagarara ntiryashoboye kubandanya nibaza ko ariho niho vyaciye bisaba guhagararira vyasubiye guhagarara vyagarutse ubunye muri uyu mwaka nya 2021 après Miss Bernice donc 2017 niho yari yatoye Miss Bernice donc iyo ntuze rero iyo donc 2018 vyaciye bihagarara niho mugana découvrir vraiment ko nous c'est ma plateforme meza hama après ivyo hacaza vya Miss University ndaba selected mu Burundi numva ari ikintu ciza mugabo naratangaye vraiment je mu bisanzwe kera nari numva ngo ndi umuntu nakunda ko utuntu twanje jean nyine tubaje en public nta n'ama réseaux sociaux nakoresha mugabo nje muri Miss University nisanga ndi obligé kubera hariyo rubrique y'amavote baradusaba cyane ko ubwira abantu bakakuvota rero naronse support irenze naronse soutien ndumigwa kugeza naho abantu nyene benshi usanga abahanzi bazi vya Miss University iki usanga n'ikintu uzi kugikoresha donc uzi gukoresha iyo opportunité waronse ashaka kivyaza musa ukagikuramo ibintu vyinshi exactement en parlant de ça Jane nabamenye muri Miss University niho natangiye kubabona mugabo ngiye ko mutakoresha ama réseaux sociaux avant kujya kuntu donc quand même mwarageze publicité cyane vyaje gute vyashinze mu mwanya muto ya abagenzi banje nahise abagenzi vraiment baramva dati utegerezwa kuri université kuko nari ndibuka nari class leader nari délégué umva abanyeshuri umva bari bashusha ati délégué tugaza gutora tukabishusha nyene nkabona abantu benshi banasapotinga aba journaliste aba artiste abaririmbyi eda muri gospel cyangwa bagiye sekuru umva nagumye ntangara vraiment hama iyo opportunité uburonse yo kumenyekana abantu benshi bagakumenya uzi kwikoresha neza by'ukuri urakuramo ibintu atari bikeya ndashobora gutestifyinga yuko kuba narabaye Miss Populaire kuba imbere hari haraje Miss University hari ico byafashije kuko abantu bari basanzwe bazi visage yanje muri ivyo vy'aba Miss bati benshi narabona n'amakommentaire ukumva bati uyo bishobora arabimenyereye bati wow kumva naraciye muri Miss University hari ikintu byashize mu mutwe abantu arabimenyereye bishobora bice biratuma banantora cyane muri Miss Burundi rero bon nuko byatanguye muri 2018 mugabo nabikuyemo ikintu kinini cyane hama turakubona uva muri Miss University urabona ko yafashe umwanya muto bon munini kubera haciye haza covid et puis après haza Miss Burundi muja muri Miss Burundi donc mwaba poussé na Miss University canke yari rêve nyene mwavuga bon non pas du tout hein kuko déjà numva naragiye muri 2018 urumva kuba naragiye muri Miss Burundi sinabaye poussé na Miss University par contre icyatumye nja muri Miss University nabaye poussé no Burundi na Miss Burundi nabaye poussé en fait na novuga na rêve fise canke kuko nari nsanzwe mfise projet nabikubwiye rero kuja muri Miss Burundi c'était mon projet kabisa nashira imbere nico kintu camotiva nico kintu cama confidence nico kintu cumva umengo en fait ndafise une raison yo kubikora bino bintu numva umengo sinkeneye peut-être amavi y'abantu benshi hari abantu bambwira none wowe kuko après nsubiye inyuma gato après Miss University Africa naragiye mu Rwanda muri Miss Rwanda bari bantumiye exactement ego hama après ivyo barantumira kuba muri jury ya competition yitwa Miss Career Africa donc yahuriramwo abakobwa bavuye partout en Afrique nce ndabana muri jury hariho rero bambwiye ati kuja muri Miss Burundi ni ukwisubiza hasi iki kuri jewe nyene vyarantwenza kuko nari numva umengo ndafise une autre raison nini yimpusa kuja muri Miss Burundi notamment projet yanje kandi kuko navuga nti ni plateforme ya visibilité quand même ni plateforme ya visibilité since hama nyene nico gituma naciye nja fait muri Miss Burundi kandi umva objectif nari mfise vraiment n'ubuguma ntangara gusa narayishikiye nararonse ibintu vyinshi gatoya mugabo bon jewe personnellement sinenda kuzi ndakonye muri Miss University aho nyene mu Rwanda muri jury la mu mwanya mutoya bon gato est-ce que na ma contact no kumenya kuganira n'abantu
n'ama connection gute washoboye kuja muri ivyo bintu byose mu mwanya muto secret ni Bon, ok. Quand même, hariho du principe dukeya mugabo à part utwo icambere c'est vraiment la grâce. Handi ubona ko faveur na grâce y'Imana biri kuri wewe nyene ubu mutangara ati ok. Peut-être ngani kwanda bisengera cyane kuri jewe. Mugabo à part ico, c'est vrai no kumenya gukoresha izo opportunité uronse. Donc aga contact ko suronse ni gute ugarda communication n'uwo muntu Imana iba yaguhuje nawe. Sinzi ko kuravyumva kuko ivyo vyose wasanga ari fate nk'akarorero muri Miss Career ni umuntu yaranzi yamese en contact n'abakobwa bari censé guserukira Burundi hama ndabafasha gutegura ama projet yabo bambonye baravuga ati no utegereza kuza barabimproposer numva c'est une bonne chose ndagenda kena yagiye vraiment abakobwa bandi kazi bose baranse ama prix baratsinze mwe ba Miss Technology undi ya Miss conservation Kelina Delicia urumva donc ni juste ukuntu umenya gukora donc hari ibintu sinzi ko kiri mu barundi ukuntu hari umuntu nka nk'akarora akantu gatoya ka exemple hari umuntu abantu badakunda ko batanga nimero zabo urumva ni protocole ndende genre nk'ijya ministre yewe jewe yitangesha sinzi ico kintu uwo muntu tuzoganira nzomukurako nzomumarira canka nzomarira abantu mukene nimero datiro cyo muri gusaba direct mu commentaire arayiba rero donc ico kintu cha networking kumenya donc kuba sharp sinzi je nk'akarori shaka kwicarana n'umuntu tutazinanye tumwe twicaye duhoze kiretse yombonye atari genre hari adashaka sino ndamuganiriza ukora ibiki kandi ivyo nyene namangira vyama bimpuza n'abantu kaje ugasanga akora ikintu nari nkeneye canke yarankeneye mu maserivisi yiwe rero hari imico kintu ca networking kumenya gucreya ama contact no kuyagarda iyo wamaze kuyaronka kugira iyo migenderanire myiza n'abo bantu ni cyane novuga catumye ivyo bintu vyose ashobora kubigira kubishikako nibaza yuko uvuze sije ikomeye cyane kumenya kugarda ama contact kenshi ari igihe sinzi ko urabona hari igihe usanga habayemo no kugara ok bon atamvugishije sindamuvugisha atageze ke mugabo urumva kameme yuko wewe n'ibintu nibaza ngira ngo ukora naturellement mugabo ugasanga ça te réussit mais oui uranabidevelopa nyene gufata n'umuntu ngira mvugisha mugabo ashobora mu bwenge hayi urumva ukabishiramo n'ingufu sometimes yes kuko urumva you never know abantu je nabavuga abantu niyo blessing ya mbere Imana yogwa kandi ibintu byose witeze ku Mana ivyo bicisha mu bantu nkawe so utazi nyene gufata izo opportunité usanga ataco bikumariye hama gato ngaruke ampe kuri background yanyu wambwiye yuko wari muremure kandi abantu bose bavuga kuri muremure ntibyashika abana kugucokoza muri isi reka ivyo bintu gose surtout kw'ishure muri primaire niga navuze ko niga kuri EPNA urumva ni hafi yo mu Buyenzi je niga nibaze ko nagaswara yinza ariyo nagakuye niga n'abana benshi mu Buyenzi iki rero twarabaguruguru nyene kera ugasanga watorotse canke mu proclamation ucugenda nyene mu Buyenzi sinzi mugabo abaswahili bo baratesa vraiment nyene abaswahili nyene baba babigize barabigira cyane kurusha abandi hewe ukumva baragucokoza Gasongo Musumbarembo Jean bakwita Musumbarembo gose no hari utuntu tuzina mbe no twega basha Jordan n'utundi twibage utuntu nyene twerekana umuntu muremure kwa urumva barakunda kubincokoza ça te vexait ou bien byari ibintu relax bon birabishe iyo nyene ndukura uragenda juste mu barabara nk'abandi nane ukumva abantu babigize big deal nyene mugabo sinomvuga yuko uko kuntu nyene vya numva bimbihiye nace ndabitana ko nkabishaka umutima fete naguwa mbona umengo n'abantu juste batiyizi cyo kumva ndahuye n'umuntu mwibara akacambaza ngo yo ngo kuri muremure gutyo nashira umwe mumaza none nawe kwe kure ukureya kwereke uri mu gufi ndabizi none I know bize nabikize gutyo urumva nace mugabo ndiko ndakura je nibaza ko kimwe mu bintu byafashije nuko ko nakuriye muri Sunday school baratugisha cyane kwikunda donc uri umuntu w'agaciro wavutse ufise umugambi kanaka uje gukora kwisi numva umengo abo bantu ni juste ko batiyizi you know batiyizi and then ngace ndaba ukuntu bya bindi bamwe babi donc bancokoreza ko abandi bayibona nkato nkahura n'abantu ko bati yo uratesa bamwe bakambwira ingo tukujane muri basket je ndibuka naragiye
kuko nakubwiye ko navukiye mu ijana Ego. abana benshi bo mu ijana vraiment barakina basket nanjye abantu bati wavukiye mu ijana ukina basket biratangaje urumva baranjanye gukina basket yo mana we ubunebwe ndaguhamagaze gutya urumva mve unyene ibintu byanje urumva rero nkabona umengo hari abantu babibonamo ubutunzi bamwe bakambwira yo uzokine basket undi uzokine volley abandi uzo mu miss mva umengo finalement nivyo abantu bata niko nabidevelope muri je bati n'abantu nyene jangira mu bwenge atari kirenga abantu babigira donc abantu bagucokoza wacufata yuko hari ibintu batazi ya sindakubesha kandi byatangwe nkiri muto nico gituma ntigeze ngira complexe kuko kenshi ugize complexe nyene benshi bacagira tendance yo kuba ameze uku pardon non niko cyane rero sinigeze vraiment ngira complexe cyane ugani nibazi ko ico camfashije kwa narahuye peut-être na de bonnes personnes babonamwo iciza muri ubu burebure bwanje hewe nca ndabikurana rero vraiment nakuze ndabikunda je vraiment bon hari umuntu yigeze kugira avuga ngo ubu niko uzi ko bitokunda mugara bati hamwe umuntu yontereka imbere shwa akambwira tugabanye gato uburebure numva ngo biratese ukunyene biri nyene narabikunze vraiment ndabikunda kandi ni kubera ko nagenda atahura yuko kujya umuntu wari we wese n'abantu bakora imiduga akoze umuduga awuha shape ijyanye n'ico uwo muduga uzokora imiduga ya hari cyo kimwe n'iya transport yitwara ibintu cyo kimwe n'imiduga y'abantu basanzwe urumva bati imana yandemye gutya kuko hariho but hariho ikintu yandemezo yategereza kumpa shape ijyanye na but y'ubuzima bw'iwanje bitoje uburebure bwanje hari ibintu binini bimaze kumpa you know deja sana tu ku bintu bya misi kuko uri mugufi cyane navyo nivyemewe bien sûr simutse ko utegereza kureha nanje mugabo byaranagufashije kumva yuko okay bon is something I can do cyane apart de ça nk'umwana uno munsi parce que hariho abandi bana par exemple usanga kubera uburebure bwiwe cyangwa kubera ubugufi bwiwe pamwe n'abana n'abantu bakuze ugasanga arafise complexe yo kutiyakira kubera ikintu par exemple afise ku mubiri soit aravyibushe cyane canke aronze cyane juste kubera ukuntu baguma bikubwira ugasanga umuntu yageze ahantu ariyanka yumva umengo nta nubwo abereye kuja muri public ntabwo abereye kuja imbere ya kamera ntabwo abereye ifoto niki kintu wabwira par exemple abantu bari mu situation nkayo yumva yuko umengo ikintu canje ndafise défaut bon cyo namubwira gisa nisho yene nari ndiko ndavuga au fait nta muntu numwe yirema umuntu abantu bose bararema kandi Imana yabarema kandi Imana kimwe nibaza mu bintu itazi no kwihenda nishobora kuba yarihenze kuba yarakuremye uko yakurema donc niba yagushizeho ukomeze c'est que hariho ikintu uri censé gukora kijanye nuko nyene umeze rero abantu c'est vrai dushake tureke ibintu by'amashape abantu en général kubera kutamenya barononeranira ubuzima ugasanga baragira amakomantere negatif kuki uretse dushake tuve ku bya shape vraiment murabimuza musanzwe tu urashobora gutonga ka business abantu bakakononera karama sota bavuga ntabyo uzoshobora cyangwa wapi ibintu nk'ivyo urumva rero nibaza ko tutoha pouvoir cyane ibyo abantu bavuga kuko mu bantu harimo abayinyoho tuzemeje atavyemera urumva rero nibaza yuko wo focusinga cyane be proud Imana ntishobora kwihenda ko yarakuremye uko yakuremye urumva hari umukobwa kimanspire beaucoup vraiment wo mu Rwanda mu journaliste yitwa Tracy Agasaro yes aravyibushe cyane nawe ariko arakura byaramukomplexa gose urumva yigeze no kugira interview ko arabisigura ukuntu abantu bashobora urumva bakakugira ibintu bibi ariko hako ufocusinga kuri bajya kugira ibintu bibi niba ufise umwe bikubwira byiza focusinga kuri uwo hama niba atawufise hari ikintu Imana ikuvugako kandi yo yakuremye kandi nizi tutegereza gukora so focus on that hama sinzi ko murabibona utuntu kenshi nk'utwo nitwo dutuma abantu bidemarka sinzi kurabona ko umuntu duje par exemple nk'umumanke umuntu usanga hari abantu usanga yarahiye umubiri wose urumva ugasanga abantu yakuze bamwana umugabo ashobora kudevelopamo avantage hamwe ugasanga yarateye imbere gose mu buzima afatiye kwica abantu bagira iki bamucokoza kijya bavuga comme negative rero tugira ubwenge tureke gufokasinga ku byo abantu bavuga focus on Imana iri kwirakubwira ico yo yagushizeho yagushiriyeho kuba hama urekane n'amajambo simvuze ko byoroshe vraiment kandi bivana n'imitima y'abantu bafite imitima itandukanye banje baravuga ko nsa agatima k'abagabo ugakwame mu yansi umutima w'abantu urumva gusa
ndazi ko bivana n'umutima w'umuntu ya gusa ni travail umuntu akora urabitravaya kureka kumvira donc kuko ibintu ha mind yawe ibintu wumviriza gose uhakanya nivyo bikuzura so reka gufocusinga kuri ivyo biba abantu bakubwira just focus kuri ivyo bintu ufite ufise rabo uburorero bw'abantu bameze nk'abo bashitse kure uyenspire kuri bo ya numva ari ico nobabwira ego non nibaza yuko vraiment amajambo Dative atubwiye ku muntu wari we wese ushobora kuba ufise defo yari yose kana bon atari na defo ikintu abantu bita bashobora kwita defo canke iki Dative yakoresheje ico bamucokoza kugira ahubwo uno munsi nico kiriko kiramubeshaho nico kiriko kiratuma yidemarka so ndakunze cyane akantu hereje ko ahubwo ico nyene kenshi abantu nkawe nibo bidemarka kuri ico kintu casa no kumengo nikiri mu bisanzwe ni kiri normal nico gituma abantu bidemarka ego tuvuge gato kuri business yawe urumwe mu bigeme après Miss Burundi bashoboye gushira ahabona projet yabo baranatumira n'ama media baragenda barandikisha ishira hamwe tubwire gato kwishira mu jyanye mukora ibiki gato même yes ishira hamwe ni Kaze Ventures ni agence ya tourisme na marketing mugabo hariko harazamo na événementiel mugabo byose bifite objectif imwe vendre l'image de notre pays igihugu cacu muri tourisme uravyumva ni ingenzi nyene abantu bakeneye gutembera Burundi kudekuvura Burundi donc turabibafashamwo turabategura amatour y'ubwoko bwose mu Burundi hanyuma c'est pas seulement ça harandi ma projet turiko turakorerako ashobora guteza imbere image y'igihugu ayo nayo ntabajanye peut-être no gutembera cyane mugana n'izindi projet ziri en cours zizagenda ziraboneka au fil du temps aho ni côté tourisme marketing non c'est la même chose kugira marketing y'ama entreprise akora mu Burundi kugira ngo ashobore kumenyekana mu Burundi hanze y'u Burundi donc biboneka ko mu Burundi byo kwidufise business zikora kandi zikora neza hama après ico apart ico hariho na événementiel muga événementiel ishobora gutuma haza abantu mu Burundi batari basanzwe bahaza ibyo navyo biri no mu ma projet tuko turiyumvira gukora ashobora kuja ahabona mu minsi iri imbere muga tout tourne autour en fait de l'image du pays tout tourne autour ya kuvanda igihugu cacu kuko Burundi birababaje cyane hari ahantu henshi butazwi ntitubranding igihugu cacu ntitukimarketinga nkuko bikwiye so entreprise ihari pour ça ni ivyikora ego ndumva mu maprojet yawe haguma hagaruka mu Burundi ni iki kuri wewe like uburota gute canke bufise ikibanza kingana gute Burundi bufise ikibanza kinini gose muri jewe bon nibazi ko natanguye kubimenya muri 2015 hama ndafata des décisions nyene ziri sérieux muri 2018 mugabo Burundi quel genre de décision des décisions ziri radicales non niho naca ntangura kwimvira ayo ma projet tu vois ukiri muto uri kurakura uratanga kwimvira okay jewe narimye kugira iki niya domaine licence ko impactamwo ni hehe licence kugira ico na apporta que ce soit muri communauté mu muryango et tout none agenda ndidécouvrir en fait ntori ivyo nkunda ntora n'ivyo ntegerezwa gukoreramo cane so nibaze ko destin yanje irafise ahantu ifatanye cane no Burundi by'ukuri kuko ndumva umengo je dois faire quelque chose cyane cyane muri ya domaine navuga dukoreramo no muri entreprise rero Uburundi bufise ikibanza kinini kuko unandavye mu buzima bwanje bwa misi yose ibintu vyinshi nkora Uburundi ntibuburamo ndumva umengo ndazi ko ntobishobora jenyene kandi je ntabyo noshobora mugana uvume ngo je dois apporter ma pierre à l'édifice mu guteza imbere igisata ca tourisme mu Burundi mais aussi l'image Uburundi bufise mu mahanga ivyo bice bifatana un peu na Afrique mugabo Burundi puisque ariho navukiye ndi Burundi kazi so niho ntegerezwa guhera nk'umuntu amaze igihe akorera muri domaine ya tourisme nahe ma opportunité ubona pour le Burundi muri domaine ya tourisme est-ce que ho arahari reka mvuge zibiri zikuru opportunité ya mbere hari nuko ça touristiquement parlant c'est un pays il est vierge ntiraba exploité tourisme mu Burundi ntiraba exploité déjà le fait que bikiri vierge donc biraho bikiri hasi c'est une opportunité deux potentiellement turi riche by'ukuri apana byo kwivugisha non turafise amatu menshi là on peut parler des lacs
on peut parler du climat y'u Burundi, on peut parler ya relief y'u Burundi. Ivyo vyose, la faune, la flore, ivyo vyose ni ibintu dutunze mu Burundi kandi biri inexploité. C'est déjà iyindi potentiel ya kabiri. Nzi gukora vyumva. Nako ica gatatu ni ahantu turi situé. Turi ahantu hagati muri East Africa. Okay. Sinzi ko kurabibona. Turi en fait turi au milieu ya Tanzanie, RDC. Muri East Africa turavye communauté. Donc turiko turavuga d'une façon régionale. Turi ahantu hagati vy'ukuri. Dufise lac. En fait turafise amato menshi vy'ukuri. No Rwanda ivuga sino biheza. Bira passionnant gose et puis il y a aussi façon dont abarundi tumeze. C'est vrai ko quelque part ni turaba bien éduqués kuri ivyo bintu mugabo naturellement hari ukuntu tumeze tutagorana. Je ndaganira cyane n'abantu aba expats baza mu Burundi benshi bakubwira ati kimwe mu bintu nkundira kuba mu Burundi nk'abantu usanga bakora mu ambassade et tout bati au Burundi tu vis ta vie, personne ne te regarde ngo umuzungi, non, uraza ukiinstalla resto zose urinjira à l'aise, ama service yose umva umenga uri Murundi tout simplement. Or en fait intégration iroroshe mu Burundi et or hari ibindi bihugu usanga bigoye kwiintegra mugabo mu Burundi turavye vraiment abarundi ukuntu bameze nuko ngira tutabikora tubizi ko ari byo turiko turakora, sino twobikora tubizi byo tugeza kure, sino ukuntu tubayeho ntitugorana. Ndamaze kucumva ku bantu benshi baza bavuga ati umurundi nta caringa n'ubuzima bwawe mengo nyene uri umuntu uri normal. Urumva ivyo zose ni atu dufise muri tourisme y'u Burundi. Ya nk'umuntu ariko arakorera muri domaine ya tourisme. Uno musi uri imbere ya nyakubahwa mukuru w'igihugu arakubwiye ati ok, twebwe en tant que gouvernement on va exaucer amavu yawe yose. Ibintu nka bibiri canke bitatu wasaba nyakubahwa mukuru w'igihugu kugira donc muri domaine ya tourisme ishobora gutera imbere. Wumva wamusaba ibiki? Donc vya bindi biri crazy uvuga ati okay ndabizi ko bigoye mugabo like ndumva ndabishaka. So ni ya bibiri ndabifise vraiment. Gusa kimwe kiva kingora kuvuga neza ngo ndagisigure neza. Mugabo hariyo projet fils hari ikintu ndiko ndashaka gutegura muri uyu mwaka mu Burundi gishobora gutuma haza minimum nk'abantu 200 baba jeune bari influents bavuye partout en Afrique. Nk'ico tubonanye. Je nukuri no mwereka plan yose yingene cogenda ukuntu nitegu donc guhere kuri A kugeza kuri Z y'ukuntu cogenda hamwe yo kwemera ko gikibera nga mu Burundi. Je naho ntogikora mugabo gikogwe kuko ndazi ko cogira impact nini. Ibaze plus de 200 jeunes bavuye partout. Je dis bien partout en Afrique. Bari influents bakaza mu Burundi. Ndazi ko vyokongera ikintu kinini muri image y'igihugu cacu. Ico ni kimwe. Hama ikindi naco nosaba gose parce que turakura muri imisi ho rero birashusha ibintu vya tourisme mu Burundi. Turidoga sana amasite ameze nabi, ibi bimeze nabi, ibi navyo bimeze nabi. Nibaze ko kimwe mu bintu dukeneye mu Burundi ntituzokwishoboza gukemura ibibazo twenyene kuko tutabeshanye n'aba expert bake muri tourisme d'office. Nanje je personnellement ndabikora juste kubera passion muganda ndazi yuko nta expertise mfise. Donc hariho level ntageza ko gusatisfaiza aba touriste. Ok, turaba ama agence d'office touristique nga mu Burundi. Hariho ibintu tubuze byinshi. So numva umengo ikintu no musaba kimwe mu bintu no musaba nuko sinzi ko yoba appel d'offre international, sinzi ko cobigiki kizana des experts muri tourisme. Bakaza tugafashanya kwigaliza tu no gushiraho ama stratégie. Hama hakaba libere un budget canke hakaba ama levée de fonds hariho hose. Izo stratégie bakoze zikaba implemented kuko twe navyo twoshobora sinda kubesha. Twoza rero tubato aba tour opérateur tujira hamwe tugira ikisebo turadukora mugabo ntitugira impact. Mugabo kugira ngo bikunde turakeneye une stratégie nationale ya tourisme. Atari texte nka zirya tubona kuri internet zitaba applied. Mugabo bazana aba expert baze ngaha bige kuri tourisme y'u Burundi barabe ingene twobidevelopa twese hamwe n'abantu muri iyo secteur. Bon, en tout cas numva na like ni tourisme ni passion ni kintu uvugana passion kabisa. Biraboneka yuko urafise uwo mutwaro w'igihugu c'u Burundi kubona kigendegwa n'ingenzi kandi nibaza yuko
haracariho imyaka haracariho igihe kandi turacafise inguvu tuzobona amareve yacu agenda ashika imbere so tugaruke gatoyi just mu buzima bwa misi yose hari ikintu dukunda gukora twebwe muri Burundian Success ko tuba dushaka yuko tutaba gusa théorique tuba pratique so rero kenshi turakunda kubaza abantu ego ni bon warashitse kuri ivyo bintu byose mugabo tubwire ama principe amwe wa develop like nka 3 principes canke zibiri uvuga ati izi vraiment nizo ngenderako kandi nizo zamfashije gushika aho ngeze pour le moment nize principe udu tips ohereza abantu bariko baradukurikirana yes bon kimwe mu vya mbere nzi vraiment ko ari ikintu na develop muri jewe ni ikintu cyo kwama mfise positive mindset iyo uri kurakora ibintu genre ufise des refus abantu bazokubwira bon mwe twavuga ibintu twama twumva mugabo ni abantu bazokubwira yuko bitazoshoboka ivyo natavyoshobora je ndibuka umengo nkikija muri Miss Burundi hari umuntu yigeze vuga umwana wo mwisita mu myaka bigeje jamais nashaka kuba Miss Burundi okay c'est vrai nabaye Miss Burundi mugana nabaye Miss Populaire Burundi c'était ko abantu baranoye urumva zize gukora cumbi cyo kintu kandi biciye muri iyo Miss Populaire nyene hari ibintu byinshi cyane ndikunda ro byinshi sinokubwira uravyumva donc hari abantu bavuga ati ay kashana byo wowe ushobora epira mu muryango uvamwo papa wawe akora utuntu dusanzwe mama wawe papa donc le genre umuntu akomeye mu gihugu ntabwo gushobora urumva so kimwe mu bintu na develop muri jewe no kugira ko amafise positive mindset kabisa ibintu biri negative ntitujana ntumbwire ko ikintu hariyo je ikintu camaze gukwiga mu mutwe kigakwigwayo nkaciyumvira mbanze kugitegereza gushobokana sur terre so wowe mbwiye ko bidashoboka rero je byakwiye mu mutwe wanje ntituri kumwe ucumbwiye ati aguru wiwawe ahubwo gerageza waguri no je capashije mu mutwe nkumva mu mutwe birakunze byo kuri nkumva ico kintu nacimvire cagiye se ko ntegereza kugishobora so ico kintu cyo kuba positive urumva ni kimwe mu principe ni kamwe mu kantu vraiment nafashe kandi kariko kanamfasha ikindi naco kimwe mu bintu donc quand même ma principe afasha mu buzima bwa misi yose c'est gukora gukora abajene muri ino misi turavise ama rêve menshi nkuko gasanga une personne a des rêves mais il est toujours là ntuigera wiyumvira tu vois turavise ama plan muganye dufise ama activité mato adushikana kuri ajya ama plan sinzi kurayibona kugira ngo jengera aha je ndibuka no muri Miss Burundi ndiko ndavuga projet yanje nco nzokora naravuze ko hari ivyo maze gukora ivyo namaze gukora bibaza ngo vyari biki utuntu duto dusanzwe muga twatumye ngira credibilité igihe nariko ndasigura ico kinini nshaka sinzi ko rikora vyumva donc en fait il faut que twiga guhaguruka tugakora donc chaki rêve kinini bya bintu binini ushaka mu mwanya utarabishikako definisa duto tugushikana duto tugushikana hahana kandi uvyuka ukore franchement turafise ama rêve c'est vrai mugabo tuma turyamye wo nta kazi mfise raba yaraje genda ntumbaze ukore volontariat ahantu rondera ama contact sinzi kuraje nico cya gatatu ngira ncamvuga cya kintu cya networking gute uvalorize ama contact ro gute uzi gucréer ama contact je vraiment nibaza bon c'est vrai que peut-être imana yarampaye iyo mpano yo kuze sintinya cyane mugabo sinda nabidevelopa umuntu nitwe sinda ya ukabyubaka muri wewe ni gute donc umuntu wese imana ikwicarikana nawe ubigenza gute uwo muntu garda contact nawe gute nivyo bitatu numva hanini donc kuguma uri ufise positive mindset ntuhe kuko niko bimeze birasanzwe ikintu nk'umwanya munini nico kikuzura nico kikuganza n'ama resultat uzana ava kuri ico kintu nk'umwanya munini so hakufocusinga ku bintu ibibazo ufise ibibi ufise focusinga kuri utwo duto utudevelop nito tuzokugeza kuri urumva nito tuzogushikana kuri za bintu bikomeye hama ica kabiri twige gukora tuba abakozi tugira ama plan hama tugira ama activité urumva nkuko par exemple ndagwakarero gato nk'uwambajije ngize opportunité kubona nyakubahwa n'icyo kintu umusaba ndagifise mugambe gayo ntagifise hama tugahura hari uwigeze gusaba ikinga yasabye ikinga peut-être que bamubwiye en fait sinzi ko ari inkuru byo sinzi ko iri hayel mugabo ngo yahuye na president musanze ko arakora ibarabara
aca aryoherwa aramubwira nsaba ikintu ushaka ndaguha iki aca avuga jewe nyakubahwa mwumfasha mukampereza ikinga bon urumva quand même niho yageza nico yarakeneye so but know what you want ukeneye iki naho utabona aho uzogikura ukeneye iki ntuzomenye uwo Imana izoguhuza nawe ejo urumva no guplanifya kugira ngo ba bantu Imana izoguhuza nawe umenye ati uyu nza kumubwira iki uyu nza kumukura ko kino kandi apana kugira mindset gusa yo kumva abantu ushaka kubakuramwe ibintu mais aussi comment tu vas donner muga ntushobora gutanga ibintu nawe nyine utazi ico ushaka urumva kuko uba une bénédiction ku bandi mu gihe uri kurakora ibyo waremewe gukora kandi waza ko udevelop ikintu kiri important cyane iyo tuko turavuga ngo ama resources hari abantu bashaka kuvuga ngo utivuga ngo je nta ma resources mfise nta capital mfise nta mafaranga mfise umengo ama resources c'est toujours de l'argent. Or, à ma ressource, à chaque fois, oui, ressources humaines, matérielles, c'est pas seulement les ressources financières. Nkakijya waruvuze abantu barakubwira nta oncle mfise ngaha ntaki mugari abantu bafise abo oncle bafise ayo ma ressources yose yobafasha kugura ivyo bintu mugabo batayiko barabishika parce que batavaloriza ayo ma ressources. Ego. Nibaza yuko abantu bamwumvije datif mwumvise ama principe agenderako kandi ama principe yagiye amufasha gushika aho ageze ubu kandi twizera neza yuko tumvise passion yiwe tumvise ivyarota ntari karahagarikira ngaha na gato vraiment turagushimiye mugabo nimba ufise akajambo kanyu kintu ushobora kubwira aba surtout les jeunes kubera turi televiziyo y'aba jeunes turiko turubaka the next generation ikintu bumva wo bakonseya niki bon tunobwira aba jeunes d'abord no kubashimira waravuze kino kiganiro kugeza aho kigeze merci kuba waduhaye umwanya wawe mais deuxièmement reka ngaruke ku kantu nari mvuze ko kugira positive mindset nanibagiye kuvuga kimwe mu bintu pana kimwe mu bintu nico kintu conyene kinshoboza jewe kugumana positive mindset bon singira mvuga about ama religion n'ibiki mugabo niko biri ni Bible. Il y a de toutes les façons yes, c'est la Bible. La Bible, c'est un livre où je crois que tu as peut-être un livre comme les autres. Mugabo uyihaye umwanya uzukuri iragutransforma. Iragutransforma. Harimo successful stories nyinshi. Harimo abantu babaye imboneza akarorero. Hamwe baravuga bati no, none je no guma nicaye gutya gute. Were kuri Jesus Christ ukagenda ku bantu benshi cyane babaye imboneza muri ico gitabo. So ndabatumira cyane abajene bankurikiranye ugihaye umwanya vraiment je narabikoze byarankoreye so peut-être ko nabavyo gukorera ni kimwe mu bintu byamfashije cyane kugumana i positive mindset no kumva ukuntu nopanga ibintu uko cyaramaye direction mu bintu byose nkora kandi ni cyamaye direction ngo ahantu hamwe no ibintu byose by'abamisi by'umva niyo nkura directions zanje zose so nico tugumane positive mindset dukunde gukora ndabasavye dupanga ibyo dushaka gukora. Donc naho reka ndabakarira gatora nkabigena byose bya president shaka gusanga kuri gihugu nyakubaho itwara menshi iratwara plus bon si menshi kuri benshi mugabo je kuri jewe itwara plus de 200,000 dollars amadolari ibihumbi majana 200 nibi n'amafaranga atari makeya mugabo ndayazi ndaza amafaranga nkeneye kuburyo umuntu n'umwe ndaguhangaye nkayo ndakwereka n'ingenda so tumenye gupanga ibintu dushaka kugira ngo ejo nejo bundi zakonesha Imana izoguha uzumenye ingeno zikoresha yahama dukunde ico turi twikunde uratesa uko umeze kose kuko uhari pour une raison iri précise urumva dukunde ico turi hama dukunda aho Imana yadushize Burundi ni buri Murundi ukunda Burundi ikunda wenyene nk'umurundi nimbura umunyafrika arabona bwati je suis citoyenne du monde good so be proud of who you are but mbere yo kuba citoyenne na citoyen du monde wahereye no mais mugara arabona bwati no je hose ndahari mais oui c'est un choix umubuzima ni choix byose ni choix vraiment urahitamo gusa nyine ukacumenya kwasuma ibintu byose biza gukurikirana na choix yawe yahama je nunzi urukundo rwinshi vraiment ndabakunda no bose batoranye ndabakunda mugabo Miss Osiyonge za interview sinigera nibagira gushimira abantu bantoye muri Miss Burundi sinzo kwigera ndo kubashimira ko ntanabona umara ba jari Miss Populaire na jari okay jari abantu bantoye jewe nyene ndagira amavote menshi so sinzo kwigera ndo kubashimira niba uzi ko wantoye cyangwa uzi ko warapartagije gusa merci
Ego. urumva icyo ndi uyu munsi vraiment asha je suis redevable nico gituma ntegereza gukora ama projet neme hari abantu benshi bakuri inyuma bajya bose bagutoye parce que bari bayiteze ikintu kiva muri wewe. Thank you barakoze cyane Imana ibahezagire gose So turashimiye abantu mwese mwadukurikiranye nibaza yuko muri uyu mwanya tumaranye na Dative benshi mwamumenye mwumvise ibyo akora mwumvise indoto ziwe nibaza yuko nta muntu yaturavye vraiment atazoshira mu ngiro ama principe kubera azodufasha gushika kure. Dative yavuze yuko no gukora rota binini mugabo tangura bito iginge no zobishika hamamenya ico ushaka hamamenya gukoresha amahososi yose ufise byinshi yabivuze muri iyi interview. Turagushimiye cyane Dative tukwigiye ko byinshi ego bananje uyu mwanya twaganiriye nabaye inspiré nagize même des idées. Merci beaucoup mwakoze cyane kudukurikirana naho ubutaha mu kindi kiganiro n'undi mu invité mukomeze kudukurikirana muze murahitinga subscribe. Hari abantu benshi bakora kukurikirana ibiganiro mugabo atekoragira subscribe show nimugire subscribe muna partage n'abandi tubandanye twinspirana twandanye dufashanya imyaka 10 imyaka 5 iri imbere tuwe mu Burundi butesa nyene buryoshe kandi twa participe kugira ngo buryohe. Turashimiye abantu bose badufasha kugira ngo ibi biganiro bibashikire abadufasha muri Decor Patient Big Up n'abandi benshi badufasha Devani Fabrice n'abandi benshi Imana ibahezagire cyane.